abatunzi barakorera Imana, abakene barakorera Imana. Nukorera Imana kugira ngo utunge, ahubwo ukorera Imana kugira ngo uzoje mu ijuru, Imana igahezagira ibyo amaboko yawe. Ibi muhamagaro w'Imana uratandukanye n'indi mihamagaro. Kugira ngo umenye ko Imana yaguhamagaye, ibanza gucisha mu bikomeye. Iwe muri yo hari ifeza n'inzahabu. Iyo rero ububasha Imana, wamumaraya canke wamudadawe nkuko yavuze wigurisha. Iyo ububasha Imana ugakizwa, ukayigororokera, nta kabuza itaguhezagira. Benshi binjira mu gakiza kumva z'ubuzima, babonye ko bafite ubuzima bubi baca binjira mu gakiza. Kuri wowe suko bimeze canke udusigure neza ko abariko baragukurikirana bashaka kumenya ubuzima bwa Aaron atarakizwa yarameze gute, akidijwe ubu ameze gute? Bonjour, bon après-midi, bonsoir, mesdames et messieurs les fans de Buja Town TV. Kabanita Kube Drama. Behind the camera tukaba twibutsa yuko ni wa undi tudahinduye ni Raja Buja Town. Uno musore nk'abafise umutumire wacu muri studio za Buja Town TV akaba yitwa Mani shimwe nitwa Aaron Sengiyumva. Aaron Sengiyumva. Umugisha Kuba Drama. Kube Drama, asante sana. Urakoze cyane. Hama Aaron Sengiyumva ninde akora iki? Imana igumugisha. Amen. Navuze ko nitwa Aaron Sengiyumva, sanzwe ndumuvuga butumwa. Mvugira Yesu kandi ndakunda Yesu. Aaron Sengiyumva afite imyaka ingahe? Okay, noshaka kuvuga ko mfite imyaka 30. Umva afite imyaka nk'imwe ya Yesu, nk'imwe ya Yosefu. Akumure twije twaraba umusore ari mu myaka nk'iyo yawe aba akerebutse gose abashaka kwigira umustar. Kabuki wahisemo igikorwa cyo gukorera Imana. Urakoze cyane Kuba Drama. Azina kawe ngira ngo uzagenda ukijijwe. Urakoze cyane kuri cyo kibazo umbajije. Ego. Kuba umustar sindabikunda, ariko ngomba kuvugira Yesu. Basi kuba umustar wa Yesu, kuvugira Yesu. Kuko uvuze ngo kuba umustar biratandukanye. Hariho abastar bisi. Nkawe yewe sinzi. Ariko tugomba ko tuba abastar ba Yesu. Twamamarira muri Yesu Kristo. Nagerageze. Kumbure bamwe bati ukora ivyo kubera wabuza kandi kazi ukora. Ayo na makomantere menshi tugunda guhura navyo mu gihe turiko turabona abavuga butumwa bagifise bakira aba jeune bagifise imyaka nk'iyo yiwawe. Ubahanura iki abantu bavuga nkuko? Bo umwe wese vana n'umuhamagaro. Ibi ndiko ndakora n'umuhamagaro wanje. Kandi ndafise ibindi nkora byo mu buzima bwa none binshahiriza. Rero kuba ndabikora ntabwo ndiko ndabironderamo amafaranga, ariko kugira ngo Yesu Kristo cyangwa ubutumwa bwiza bwamamare ndabifatanya n'ibindi bikogwa nkora. Rero abariko babironderamwo amafaranga nibaza ko bariko barihenda cyane cyangwa bariko barondera umuvumo, ariko iyo ukorera Imana mu mpwemu no mukuri. Matayo igice cya 6 ku murongo wa 33 haravuga ngo ni murondera kugororoka ibisigaye n'inyongera. Iyo rero wuhasha Imana nayo iraguha icubahiro kandi ikaguha umugisha, kuko Imana iratanga umugisha. Akumbure twehejeye yuko abasore turafise ibintu byinshi biduhanza mu buzima. Turashaka kuvuga ati nka genda umusore peut-être uyu mwanya wo kujya gukorera Imana na umfise cyangwa abandi nabo bafise ugasanga n'umuryango w'iwanje ntabwo nshigikiye kuri ico kintu, abantu nk'abo bahanura iki? Kuba Drama. Umaze kuba urenze imyaka 18 wa witwa mu independent. Mu Kirundi umuntu yigenga. Ufashe ingingo nta muntu numwe akujija, kuko ngaha turi mwisi. Nubwo uri umustar canke waremwe n'Imana, urazi ko inyuma y'ubundi bugingo hariho ubundi bugingo tuzoja mu ijuru. Rero kuja mu ijuru umwe wese akora ku gatwe kiwe. Ikindi naco ntushaka kuvuga ngo urabuze ibyo ukora, ngo canke ibyo ukora ngo birakubujije gukorera Imana. Namba na gatoya abatunzi barakorera Imana, abakene barakorera Imana. Nukorera Imana kugira ngo utunge, ahubwo ukorera Imana kugira ngo uzoje mu ijuru, Imana igahezagira ibyo amaboko yawe. Niki kintu Aaron Sengiyumva amaze gukora kugira kibe inspire n'abandi bajana kugira biyumve mu gukorera Imana? Urakoze cyane, urambagije ikibazo ciza cyane. Ikintu maze gukora nuko icambere ni byinshi. Ni byinshi Kuba Drama. Narafashije gusengera umuntu yaragwaye, yari burayi. Yaranyituye nkuko wowe wonyitura kandi azi hava nyitura. Uko abastar Imana irabakoda cyane. Narafashije umuntu yarafise ikibazo agwaye. Yari umupapa yaragwaye ingwara idakira.
arambarira ngo nakubonye kuri rezo sosio nkuko turiko turavuga ikiganiro ati sengera ndamaze urafise kwizera ndagufise ndamusengera après kreketa hazi igihe gitoya aronka inyishu arashimira ikigira kabiri wambaje kimwe kavuga bibiri hari uwundi yarafise ikibazo bari ba mutaye mu gasho kubwa karenganyo hamarambwe ndamusengera araronka inyishu igira gatatu nuko hari abantu benshi bamaze kukizwa biciye muri jewe ico mpagarako cyane kirushe byose nuko hari abantu bamaze kuva mu vyaha bakaja bakegera Imana bakaronka ubugingo budashira nico kintu ni naco canzanye ngaho kugira ngo mvuge kugira ngo ko hari Imana ikura umuntu mu vyaha ikamushira ku Mana ikamwiyegereza akava mu vyaha byose. Kumbure muri mwana turiko turavugana aho nsengiyumva amazi imyaka ingahe ari muri ico gikorwa cy'ibivuga butumwa? Imana guhumugisha. Amen. Bon ndamaze cyane navukiye mu gakiza ariko ndamaze nk'imyaka kuva nk'iki kw'ishure 2012 niyo namenya umuhamagaro wanje wo kuvuga ubutumwa naravuga muri groupe biblique tukaja hatandukanye kuvuga ubutumwa nonga mu Gisagara maze kugenda amashengero arenga 200 n'amaradio n'amateleviziyo nk'aya yiwanyu urabona ko naje kugira ngo Imana ibagenderere mu izina rya Yesu kuko iyo umukozi w'Imana ari aho hantu nuko Imana ibari ngaha mu ico kibanza bani majambo Imana iri ngaha kandi irakubona nawe kubadrama kumuri vuga ati umuhamagaro ni ikintu gikomeye gose wamenye ryari ni kiye kintu cyambere cyatangiye kwigaragaza kuri wewe kugira umenye uko ufise umuhamagaro? Urakoze cyane kubadrama Imana igumugisha kandi ibibazo uri kurambaza ni by'incabwenge maze kugenda ku marezo sosio menshi niryo ryambere mbaje ibibazo. Merci kandi Imana iraza kukugendera nawe. Amen. Bo urambajije ngo ni ryari namenye umuhamagaro wanje? Yego. Ibi umuhamagaro w'Imana uratandukanye n'indi mihamagaro kugira ngo umenye ko Imana yaguhamagaye ibanza gucisha mu bikomeye nanje ibyo bikomeye Imana yarabincishijemo nkibaza rero ngo nukunyanka wewe ngira ngo nuko utarakizwa neza umunsi wazakizwa. Bo hariho ibintu Imana icisha mu muntu kugira ngo izi muhingu akarorero urabona nk'aba abasirikare bagomba kurungika muri mission hakaroro abo ngaha mu Burundi bagomba kubarungika muri Somali babanza guca mu ishuri kugira ngo ntibaze bakore nabi uco bibona nabi bagende bari bagende bafise ubundi bushobozi rero nanje iryo shuri naraciye mu ry'Imana ushobora kuba utaritahura ngira uzaza kurimbaza canke uzoribaza undi munsi nagaruka bivana nawe hariho ishuri ry'Imana umuntu imucishamwo kugira ngo ashobore gukomera navuga ijambo rizo rigira ubushobozi. Ni ishuri rya gute riba rimeze gute? Murakoze cyane. Hariho Imana ishobora gucisha mu mashuri umuntu atandukanye ariko ishuri rya mbere sinza gusoma cyane muri Bibiliya ariko ndaza kubivuga ko benshi bariko baradukurikirana nibaza ko barabizi duciye umuntu yitwa Yosefu nawe ko muri abayisilamu ngira ngo murabizi umuntu yitwa Yosefu muri Bibiliya muramuzi uraboze kabisa. Yosefu yari umuntu yanswe na bose nabo bavukana bamaze kumwanka avuga ati jewe ndose munyunamira umva n'ivy'Imana yari yamuhishuriye ndose munyunamira rero baramwanka bamaze kumwanka bagomba kumugurisha ni kuvuga hari ishuri rya mbere ni ryo kwankwa ryo nanjye narariciyemo ishuri rya kabiri ry'Imana jodibye ni ishuri ryo guca mu bintu bigoye kugira ngo ucishwe bugufi kuko nanjye nari umusitari nk'uko wawe ariko Imana iragirira neza iradukora niyo mpamvu turiko turavuga ko narabaye umusitari kandi urabona ko ufise byinshi byo guhanura Imana nawe iragukeneye mu izina rya Yesu. Hanyuma naranswe maze kwankwa kandi sinanswe n'abantu bamwe baranyasa abagenzi banje ngaha mu Gisagara ca Bujumbura atari kunyanka komtere ari Imana itumye kugira ngo incishe bugufi. Hanyuma nivyo nakora mwico gihe byose birahomba ndibuka ko twakorana n'umuntu w'umukongomani business twakorana yaranyivye hafi 5,000 2,000 by'amadolari twariko turakorana camba gutyo aha mu Gisagara ca Bujumbura je mvuka ngaha mu Kamenge narabuze n'ahantu mba bimaze gupararangana gutyo ndiyumva ati none ibintu byagenze gute ariko numva ijwi ry'Imana rirambwira ati ibi urimo nije ndabigushishijemwo kugira ngo uzumvugire abazokumva intahe
bazi bamenye ko hari Imana ishoboye byose. Niho rero naca ntangura ni bimwe muri byinshi mfise na ma episode. Ni bimwe muri byinshi mfise nagiye Imana yancuriye kugira ngo nshobore kwikorera mu mpemu no mukuri. Rero sindayikorera kugira ngo nsaba amafaranga. Ndayikorera kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare. Kuko ni benshi bakorera Imana, mwese murabyumva, mwege mukurikirana no televiziyo, murazi muri rezo sosiyo, ariko je Imana yabicishije mu kugira ngo mvuge Kristo Yesu, ndamwamamaze. Umva, je suis un évangéliste engagé. Ikindi naco ori yo gusaba amafaranga, ahubwo je ndayinvestisamo. Kumbure aho ndashobora kuvuga ati benshi binjira mu gakiza kumva z'ubuzima, babonye ko bafite ubuzima bubi baca binjira mu gakiza. Kuri wowe suko bimeze cyanke udusigure neza ko abariko baragukurikirana baje kumenya ubuzima bwa Aaron atarakizwa yarameze gute, akidijwe ubu ameze gute? Urakoze cyane. Iyo wubasha Imana nayo irakubahisha, ariko ikibazo benshi basimba ishure ry'Imana. Ntushobora kwinjira mu by'agakiza ngo ushobore utunga, kuko jabo jye baravuga ngo ihumugisha ababi n'abeza, abapagani n'abatarabapagani. Rero umugisha w'Imana urawuronka, nk'ubu wowe ushobora kuronka umugisha kuko Imana yo kusezeranya ukivuka. Rero nimba urose umugisha uri mu gakiza ushima Imana, ariko si ngombwa nk'akarorero, si ngombwa abantu bose baba bafite imodoka nuko bakijijwe. Kandi si ngombwa abantu bose ngo bace babatunzi ngo nuko bakijijwe, ariko iyo usenze Imana mu mpemu no mukuri yaguhezagira. Wambajije ati Aaron agitangura agakiza byari bimeze gute? Atarakizwa byari bimeze gute? Yabayeho gute? Yarameze gute? Niye ngeso yari afise? Okay, ntarakizwa ikintu cya mbere narakunda kuryoherwa plage nkuko nawe bikunda, ariko ndasenga Imana yo mwijuru uno munsi ikugenderere bizira rya Yesu, cyangwa igendere umuntu wese ariko aradukurikira. Yego sha. Na cameraman waje bimushikira. Imana imugirire neza. Imana yatugendereye, yabagendereye ngaho muri televiziyo yanyu, kandi Imana ishimwe mufise ahantu heza. Merci beaucoup. Imana ibaho umugisha. Hanyuma narakunda kuryoherwa. Ikindi naco narakunda no gutwenza, niyo mpamvu kenshi bona nkunda kukanyuzamo ukaca mutwenga. Ariko ndashima Imana ko ivyo byose byahindutse. Ubu nimba ntwengesha mu ijambo ry'Imana. Rero narakunda gutwenza, narakunda kuja kuri plage kuryoherwa, ariko sinasambana vra. Ariko narakunda kuryoherwa. Kumbure tuvuga ati wakunda kunya ibiyayura mutwe, inzoga iki? Wanashaka jewe navukiye mu gakiza, navuye nkijijwe, ariko kubera abantu usanga bigoye nagumye nkunda kuryoherwa naho n'umukizwa. Urumva nari umukizwa atabirimo, naguma nguruka kugurukura byumva kugira hejuru, kudafadika mu by'Imana. Ariko Imana nakubonye, nukuvuga Imana ukivuka ibiza umuhamagaro yagushizemo. Rero inca ntangura gusenga gutyo. Umva muri ico gihe ninjiye mu byo bibazo niho natangura gusenga. Rero nashaka kuvuga hari abantu batazi ko Imana ivuga, kandi nawe yongera birashoboka. Imana iravuga ku baraje. Ivuga gute? Imana iravuga mu buryo butandukanye. Kamugabo manze amatare karagenda. Imana iravuga mu buryo butandukanye. Imana iravuga mu ijwi. Imana iravuga muri révélation, yerekwa. Imana iravuga muri vision. Imana iravuga biciye muri Bibiliya. Imana iravuga biciye mu muvugishwa, nk'ubu nkakuvugishwa ko. Akarorero. Ubwo nibwo buryo Imana ivugamo. Akomera cyo kuvuga ati novuga ati abadada usanga bakora akazi ko kwigurisha imibiri nk'abamaraya twovuga uko, ariko bakaba bafise wa mutima wo gukizwa, ariko bakaraba naho no kizwa mfise aka kazi no cyanjahe no baho gute kwara aka kazi nyene mfise kwara ko kazi kambesheje mu muji. Urakoze neza ku kico kibazo uri kurabaza, kuko ndazi hariho benshi bariko barakurikirana ino televiziyo bazofashwa n'ibibazo uri kurambaza, kuko nivyo muri la vie courante. Umumenyesha makuru Imana
ukivuka canke je nkivuka canke ujya mu cameraman akivuka yamushingiye ivyo ashobora gucamwo canke ashobora kuronka. Rero ntibisigura ngo iyo umuntu ari mu busambanyi ngo iyo abuvuyemwo ngo acapfa. Nakubwiye ngo igwisha imvura mu babi n'abeza. Mu yandi majambo ubwo novuga ko ari nko gwitwazo, ariko iyo wubasha Imana ukayigororokera, Imana itanga umugisha. Kujya Satani atanga umugisha wa pirate, niko Imana nayo itanga umugisha, kandi byose irabikora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iwe muri yo hari ifeza n'inzahabu. Iyo rero wubasha Imana, wa mumaraya canke wa mudadawe nkuko yabivuze wigurisha, iyo wubasha Imana ugakizwa ukayigororokera, nta kabuza itaguhezagira. Nabajya bagabo bahora baguha intica n'ikiza, Imana iratransforma ikakuzanira umunyamugisha mwiza. Rimwe ikakubakira, kabiri ikaguha n'akazi gashitse. Ibyo ndabivuze gutyo, ndabifitiye ubuhamya uko ariho benshi nafashije mu buryo. Abwiye ko ngendera ndaza kuvuga ubutumwa kuri radio, hariho benshi bafise intahe baciye mu bibazo byinshi by'ubusambanyi, kwidandaza, ariko inyuma yo kubivamo Imana yabahaye abagabo beza, Imana ibaha akazi keza. Rero wewe uri kuradukurikiranya ufise ibibazo byuko uri kuridandaza ngo kugira ngo uronke ubuzima, vayo. Imana niyo yakuremye kandi nizo ubuzima bwawe, kandi yizeye kukugirira neza. Akumuri twavuze yuko Aaron yatangiye muri 2012 kuvuga ubutumwa. Nibazi yuko ubwa mbere umuvyeyi cyangwa responsable wawe abonye ko utanguye ako kazi yavyifashemo gute? Urabona nk'abavyeyi basanzwe bakijijwe bararyoherwa babonye abana babo bakijijwe. Nkawe yewe nk'ubu mama wawe yobona urakijijwe, yovuga ati amena. Nk'ubu mama ujya raja ya amena, kuko gukizwa bitandukanye umuntu n'icyaha. Iyo umujene ngaha mu gisagara cya Bujumbura adakijijwe abafise mwaye nyinshi zo guhura n'ibibazo. Akarorero, hariho umujene yavukiye Kiriri nafashije, afise hafi imyaka 45, urumva ko akuze, ntacabuze, ariko itabi, urumogi, inzoga, ubusambanyi, ivyo bintu byose byamukwegeyeko. Kandi si uwo gusa, uwo nuwo nafashije, hariho abantu benshi, abajene benshi, que ce soit les filles ou les garçons, bafite ico kibazo. Ariko Imana iyo wakijijwe, iyo umuvyeyi yabonye ukijijwe, araryoherwa cyane. Rero yararyohewe avuga ati umuhungu wanje yitwa Aaron Sengiyumva, Imana imugiriye neza. Urumva ko yantoreye n'akazina keza. Aho ni mukuru wa Mose muri Bibiliya. Niyo mpamvu n'ubu ndiko ndavugira Yesu, ndiko ndamwamamaza. Imana igumugisha. Amen. Ego. Akumuri turashaka kuvuga ati ari abantu benshi usanga bamaze kwinjira mu gakiza ari ibindi bintu baca baheba gukora. Kumuri uvuga ati urashaka kwinjira ngaha ugatakaza ugasanga ya tunga afise ntabwo ari tunga rya shetani, ni tunga yirondera mu maboko yiwe. Ariko bivanye no kungene yakiriya gakiza babagenzi ari afise bamuzanira amadiri canke iki niki baca bikupa. Kumbure bagavuga ati je paraporo yo kuba umukizwa nakaze ndiko ndaronka nofumana nakaza gakiza nkabanda ndiko ndakora neza. Raja nakwishuye neza, iyo umuntu agororotse afashe ingingo yo gukizwa, hari ibyo aheba. Nukuvuga kugira ngo ukizwe neza agakiza kagushikemwe, nuko uba ufise icambere urizera, ukizera Imana, ukavuga ati uko biba vyose mafu ngizeye Imana. Niye nzira yo koresha kugira abivemwo avyibagira. Murakoze cyane. Kugira ngo ukizwe, kugira ngo agakiza gashike mu muntu 100%, nuko ubwa mbere yizera Imana, akatura, akizera umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Turi kumwe? Hanyuma aje kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, akegera ishengero rimwegere cyangwa yiyumvamwo bavuga izina Yesu Kristo. Ariko inyuma ya byose amaze kwizera umwami Yesu Kristo, aca yitandukanya n'ibyahora bimutera ivyaha. Abagenzi babi, abo bahora bajana mu rumogi, abo bahora bajana mu busambanyi, abahora bajana kunywa itabi, abahora bajana kunywa inzoga, ibiyarura mutwe, ibinabiriye muri boîte, ukuna kuri akitandukanya navyo, agahindura abagenzi. Kuko iyo umaze gukitwa abagenzi barahinduka, nawe ni wakizwa abagenzi bazisha bahinduka.
muri umwanya kirese jambo guhinduka nakaye kajambo dusomera kugira dutahure yuko umuntu cyangwa umujene wari we wese ategerezwa gukorera Imana. Okay, urakoze cyane. Bo urambaje ngo muri kino gihe turimo ni kihe cyo twereka ko umujene wari we wese akwiye gukizwa. Cha dusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 55 ku murongo wa 6. Aharengera ntangure nigisha mvuga ubutumwa bwiza ndakubandanya umbaza. Yesaya 55 ku murongo wa 6, ni murondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, ni mu mwambaze akiri hafi, umunyabyaha nareke inzira yiwe, ugabitanya areke ibyiyumviro byiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Wa munyabyaha, wa mujene ari mu byaha niwe turiko turavuga. Kuko ibyiyumviro byanje atari byo byiyumviro byanyu, kandi inzira zanyu atarizo nzira zanje, niko Uhoraho agize. Mbere nkuko ijuru gitangiye isi, niko inzira zanje zitangiye inzira zanyu, n'ibyiyumviro byanje byitanguye ibyiyumviro byanyu. Nkuko imvura na sheregi bigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ariko bigatosa isi, bigatuma imeza ikera, igaha umubivyi imbuto, n'ujya bikamuha ibyo kurya. Reka tugeze ngaha. Imana ishimwe cyane. Amen. Wambajije uti nakahe kajambo wobwira umujene cyangwa umuntu wari wese ari mu byaha kugira ngo ahinduke? Icambere nuko tugira ngaha mwinose hariho ubundi bugingo kugira ngo uzoje mu ijuru urasaba carte cyangwa kujya uronka passport kugira ngo ushobore kwinjira mu gihugu canke visa. Iyo visa nayo ni yihe? Ubwa mbere nagakiza bimwe duheje kuvuga ukizwa. Ubagiye gukizwa aha ni hamwe ku murongo windi havuye ngo umunyabyaha nareke inzira ziwe. No kuvuga nimba umuntu yari mu busambanyi, nimba yari mu biyayura mutwe, nimba yari mu gukora ibintu bitahimbara Imana, nahebe ivyo vyose. Na umunyabyaha nareke inzira yiwe, agaruke kuhoraho aramugirira neza. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwayo ni yera, ikeneye ko umuntu wese aba uwera. Wewe raja ube uwera, raja ube uwera, kube ube uwera. Nivyo Imana ikunda. Amen. Amen. Muyandi majambo rero umuntu wari we wese, simvuga abajene gusa, hariho n'abapapa muri kino gihe bireze ugasanga bayoye abakobwa biki n'ibiki, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo umunyabyaha nareke inzira yiwe, ni mu mwambaze akiri hafi. Muyandi majambo hari ikindi gihe ibi turiko turavuga tuzasubira kubivuga, social media tutazoba mutwemera ko tuvuga ubutumwa bwiza. Muyandi majambo turi mu gihe c'ubuntu cuko tuvuga Yesu tukavuga ibyaha. Imana ishimwe. Niyo mpamvu tukuye kumurondera dushije umwete, niyo mpamvu ubona naje mukampa umwanya nkavuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bahinduke, abantu bave mu byaha, abantu bahindukire Yesu kugira ngo naza gutora umugeni, kuko tuzoja mu ijuru kandi nawe ndazi ko ugomba kuzoja mu ijuru. Yego. Haleluya, haleluya. Imana iguhe kuzoja mu ijuru. Udashaka ijuru. Amen. Cyosho ndacize. Udashaka ijuru. Ariko ijuru twese bana ni hariya. Ariko ijuru kugira ngo ugejiremo nuko ubuwera. Kubuwera nta nukundi nukwizera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukamwakira, ukavavana n'ibyaha n'igisa naco. Messi Aaron tubane tubaza ibibazo byinshi mu byerekeye agakiza, mu byerekeye kubaho, peut-être nuvuga ati mu byerekeye nkuko bahora babivuga benshi ngo mu byerekeye kuba kwa Kristo, nuvuga ati gusengera ikiziga cy'umuntu mu gihe yafuye bifashiki. Urakoze cyane ku icyo kibazo. Urabaje ngo gusengera ikiziga cy'umuntu bifashiki. Fashiki. Bo icyo urafite igituma kimbaje ko hariho benshi basengera ibiziga by'abantu cyane cyane nk'amashengero ya Katolika nivyo, ariko jewe nkuko bwanje kandi n'abandi niko bavyumva bamaze kwizera umwami Kristo Yesu, ntacyo bifasha. Iyo umuntu atagiye akijijwe, atapfuye yiyejeje, nta kintu na kimwe biza guhindura. Kimwe gusa hari ibintu abarundi bagira nk'umugigwa, ariko idayesa abarundi gusa, nkunze kubibona n'ahandi mu bihugu bitandukanye, n'umugigwa n'ahandi gusengera ikiziga
nta kintu na kimwe bifasha. Wanashaka kanongere ko bajya bavuga ngo basabira umuntu yapfuye bijya numugigwa ntacyo bifasha imbere y'Imana iyo atagiye yitatuye, iyo atagiye yihanye. Akumbura ikibazo cya nyuma tusinga nk'abasozera novuga ati ara nkuko bavuga ati babatama novuga ati ariyo kintu bita retour d'âge, ugasanga abatama bakuze bariko barakurikira utwana duto ngo kumva zo kuvuga ati aba nibo bagifise amaraso ashushe. Kumbure bajya abana bamaze gutwara inda canke imbanye zitifujwe zikaza zizana ikindi kibazo mu muryango, abantu nk'abo bahanura iki? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere kera nubwo ntari uwa kera cyane, nawe nturi uwa kera, nawe 30 ni myinshi, nawe ufise ubwanwa bwinshi nturi uwa kera. Niyo 30 sindayikwiza mugabo ndimukwiza. Okay, bo urabona kera ivyo ntivyari bihari, ariko turi mu gihe cy'iherezo. Vyaje gute? Bo byaje bwa mbere byaje kubera modernisation, ikindi naco byaje kubera ubukene abantu bafise. Abantu bararushe n'ubukene, ahubwo muze kumpa akanya ngene nsenge abantu. Abantu bararushe n'ubukene, barushe n'ibibazo bivanye ko hariho kubura ubuzi, kubura ivyo bakora, abajene ugasanga binjiye mu ivyo bibazo byo gusambana n'abantu bangana barutana ba papa babo, basangiye na ba grand père babo. Icambere biva kuki turi mu gihe cy'iherezo, cyo cyo mbere umva satani canke shitani, je sais pas kungene mwe mu byita satani, ariko arakora kurundi rugezo kuko azi yuko igihe ciwe carangiye. Jambo ry'Imana mbitoje kuvuga rivuga ngo nimurondere uhoraho bigushoboka kabonwa, mu mwambaze akiri hafi. Mwene majambo hari igihe atazoba kibonwa. Rero satani ariko arakora kubera igihe ciwe cyaheze. Rero ariko arakoresha uwundi muvuduko cyane cyane mu cyaha cy'ubusambanyi, mu cyaha cy'ubusambanyi ariko aragikorera mu cyane. Rero hariho abakobwa bakiri batoya basambana n'abatama baruta ba papa babo. Rero novuga ko vyimonokoje, ariko mu mico y'ikirundi nibara cyo cyambe nibara imbere y'Imana ho ubumenje, kuko gusambana n'umuntu aruta papa wa cyangwa na papa wawe n'umuvumo, cyambe n'umuvumo, kandi Imana iravyanka cyane. Umva ubukoze ubusambanye incuro zibiri. Rero nakubwiye ngo ibyo kugira ngo bibeho nuko haba habaye isi kirahera kirarangira. Ikindi naco icyacu ubusambanyi kiriko kiraba kinininya, kiriko kiragura imbibe, kandi ikindi naco ubukene bwabaye bwinshi, kandi n'akakiza bagatituye. Ariko ahantu hari agakiza bya vrai, umuntu yakira agakiza neza canke ahantu agakiza ko kariko karabirageta mu muntu, ivyaha nk'ivyo ntibishobora kubaho. Imana iguhe umugisha ngenda nagerageje. Amen. Kumbure tuvuga ati Aron ndaguhe umwanya wo gusenga, ngene ndabijyaniranye no kugushimira. Urakoze cyane. Nawe ndagusengera nuriya mu cameraman. Rajya wifoka asengego. Nawe wibwizira rya Yesu. Kandi gusenga ni vyiza, nta n'umuntu numwe wa umukatolika wa umu Islam gusenga ni vyiza, uko nta numwe twese turakunda Imana. Yego. Bandanya ndaguciriyemo. Ama ikintu kimwe twovuga nk'icyanyuma, ni hehe tutomusanga Aron yicaye cyangwa niye ngeso tutosanga Aron afise? Urakoze cyane. Ikintu cya mbere Imana amaze kubona ko yampinduriye ibihe cyangwa amateka, nta bagenzi benshi fise. Ikintu cya kabiri sinja mu kabare. Urabona ko bajya bitwa abastare b'isi hari ahantu bataja kugira ngo sinzi kungene bimeze ntibabone na bose. Iyo ufise ubumana, ubuntu bw'Imana, ubuntu buri muri wewe, ntuja ahantu hariho hose, ntuvugana n'abari bo bose, ntiwinjira mu bintu byari byo byose. Jewe nkunda kuba ahantu hiwanje ntekanye, kuko uko mbona Imana ica muri jewe ikamvugisha nk'ibiheje kumvugisha kugira ngo mbwire ubwoko bwayo uhinduka. Rero iyo ngiye nkaja muri bimwe bya kera usanga abantu bamenyereye canke nasubiye muri byo bimwe nahora nkora. Rero umukozi w'Imana wa vrai yatoranijwe ko je naratoranijwe, akunda ahantu hiwe wenyene, ariko yubaha Imana akagendera nko kujya Mose yabana n'Imana, yari intumwa y'Imana. Rero nanje ndi intumwa y'Imana kugira ndayivugire muri kino gihe isi ihinduke biciye muri jewe. Rero
mba ahantu hiwanje hatuje hagenda n'abari bo bose kugira ngo icubahiro c'Imana kigume kizamuka biciye muri niye ngezi tutosanga Aaron afise bo ni nyinshi si sambana cyo ni cyambere simvuga cyo ni cya kabiri aho ndi ndakunda gusoma ijambo ry'Imana cyangwa ndikunda partager ijambo ry'Imana ku ma plateforme yanje réseaux sociaux kugira ngo abantu bahinduke bo ikintu cyitwa icyaha cyose ntaco wonsangana kiretse natrimuse ariko amavi cyafukamira Imana mbabarira nkaca nsaba imbabazi Imana ikacimbabarira ariko ivya kera byahindutse ibamba byahindutse umururazi kuri jewe Yesu Kristo amaze kungereramo kumurana nashobora kuvuga ati ni benshi ni byinshi twahuye navyo mu buzima muri uyu mwaka cyangwa muri ni mu uyu mwaka Aaron benshi bashaka kumenya eske urafise umugore urafise umwana okay urakoze cyane nakubwiye ko ntarakwizana y'imyaka 30 no kuvuga ega mugabo sindakura cyane ariko ndumusubiye inyuma wavuze yuko umuntu amaze gukwiza 18 ans aba yigenga kumbe nashobora kuvuga ati ari abantu bashobora kubura nk'umufarceur biva no kungene uri ufise responsabilité yo kuvuga ijambo ry'Imana ata responsabilité yo kugira umugore cyangwa famille office urakoze cyane bakoze kwico kibazo umaze kwiza 18 nko nabivuga ubu wigenga n'amategeko y'abarundi arabivuga buraya hoho hari umuntu yambwiye buraya ntabwo ari umurundi yambwiye ati umuntu wari wese ari umukobwa cyangwa umuhungu amaze kwiza 18 acaba independent nanje rero ndi independent kandi nubwo ndi independent sindarongora twitegeye ari rero kubona urakoze cyane dushobozwa nayo iduha inkomezi ibyo ni ijambo ry'Imana ariko ndibaza we kuri umusilamu ntajyuzi ariko vuba cyane Imana idushoboje tuzogenda je suis fiancé okay ngira nico nico bashaka okay akumbure ndagushimire cyane Aaron Imana iguha umugisha kube drama God bless you so much thank you so much dusenge sinzi ko hari kindi kibazo ombaza bo hariho abakunda kubaza ati none ntabwo mwo yotanga nimero kuko hariho benshi aho ngiye ndaca ku radio ku ma TV basaba nimero ariko sindavyisabiye nta kibazo turaza kuzandika ajya kuri notification no kuri video muraza kuzibona turaza kuzandika Imana iguha umugisha cyane reka ndazivuge hama muraza gushobora kuzandika ni code y'u Burundi +257 61 61 57 57 25 25 51 51 reka nsubiremo nanje mu gifaransa ko ndakizi 61 57 25 51 urakoze cyane ufise abaza kujanye nagakiza nkuko twabivuze ibizanye n'umuntu yipfuza yahezegizwe n'ikiganiro yifuza gukizwa yifuza kuva mu byaha yifuza kwakira umwami Yesu yaba buri muri busambanyi cyangwa ari wa mukobwa twavuga yidandaza ariko agomba ubufashwa bijanye n'amasengesho arashobora kubaza kube canke akandondera tukamusengera tukamufasha Imana ibahezagire amen dusenge sawa ndabashimiye deje w'iyi televiziyo Buja Town TV Imana iguha umugisha ko wemeye ko umukozi w'Imana asangiza ijambo ry'Imana abantu bakurikirana urubuga rwawe ndashimiye n'umumenyesha makuru w'umustar ariko agiye kuba umustar wa Yesu mu izina rya Yesu ko twicaranye n'umukozi w'Imana Imana iguha umugisha kandi Imana iguhe nawe ico umutima wawe wifuza ndazi ko nawe urakene kurongora kuko ndabona nta ndafise umwana ariko umuntu yarongoye yama yambara impeta nibaze yuko impeta ntabwo ari igipimo cyo kuvuga ati ko ufite urukundo gukuri kenshi byerekana yuko iyo umuntu yarongoye aba yarafashwe ajya impeta yerekana yuko umuntu yafashwe ibyo ni bya by'abanyagisagara agoma bagenda hariya ariko ndagusengera mu izina rya Yesu kenshi nama ndabivuga hari abantu usanga
bagiye baranyegeza kuba uko bubatse urumva iyo ntabigustokoroza ntacu bivuga benshi ari abahungu muranda bivugira ngaha kuri televiziyo Imana ishimwe cyane ambisi la mariage yanje yabaye publié no kuma haleluya Imana ishimwe cyane gusa hari abantu babesha ariko Imana ishimwe kutarimo ndabashimiye kandi nawe ndagushimiye Imana iguha umugisha Mana data wa twese Imana ishoboye byose twavuze byinshi ariko ndazi ko ibyo twavuze byose biguhesha icyubahiro sengeye umuntu wese akurikiranya iyi televiziyo Buja Town TV Imana imuha umugisha aya majambo twavuze bishoboka ko umwe ayumva ugutandukanye kuko twashizemwo gutwenga canke kuryohera ariko mwe muyera umwe yarungikwa ku ntumwa aba ari we akora igikorwa ku muntu wari wese ndatanguye ndasengeye umenyesha makuru twari kumwe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti ndamusengeye bishoboka ko yafise agakiza ariko nanone umuha agakiza gashitse kuko twavuze ngo gukizwa kuva mu byaha kuko iyo umuntu atavuye mu byaha ataronka umugisha canke ataronka ubundi bugingo kuko navuze ngo tukiri ngaha mu isi turakeneye kuronka ibyo umubiri ushaka ariko kandi mu ijuru turakeneye kujayo kandi yanyemereye na wene ko umuntu wese ategerezwa kuja mu ijuru ariko hariho ikiguzi kugorokera Imana kwezwa nico ndamusabiye mu izina rya Yesu umuhe kwezwa katika jina la Yesu famiye yiwe uyihaze iby'umutima wiwe wose wifuza ntaburanigwe kubwo gukorana ikiganiro n'umukozi wawe izina ryawe nirihabwa icubahiro ndasengeye deshi wino televiziyo katika jina la Yesu yemeye yuko ikiganiro gica ku TV yiwe hari ibyo atarakwiza cyangwa hari ibyo dukeneye ko mutima wiwe ni uwuzi ndamusengeye katika jina la Yesu Kristo umuhaze kuramba izina ryawe nirihabwa icubahiro sengeye umuntu wese aza gufungura ino video canke aza gukurikirana uru rubuga Buja Town TV mu izina rya Yesu Kristo umuhezagire aze kuyipartaja ku bantu benshi kandi turakeneye n'aba abone benshi kuko we ni ubatanga ari uko ikiganiro cyafashije abantu ubatanga yuko abariko barakora ngaha barakeneye evolution ndasengeye evolution katika jina la Yesu Kristo kuri runo rubuga ndageneye ko gwamamara gushikira isi yose ibyo bapostinga ko kugira ngo baronke uburyo bari hano hantu kugira baronke ibintu byari byose ndabasengeye mu izina rya Yesu umunyanazareti ndasengeye umuntu wese agiye gufata ingingo yo gukizwa ndasengeye umuntu wese agiye gufata ingingo yo kuva mu gakiza yo kuva mu vyaha mu izina rya Yesu umuntu wese rafise ibyaha yakora kugira ngo abeho mu izina rya Yesu ndazi gutanga ubutundi ndazi gutanga uhezagira umuntu umuhe kubivamwo hama mwinjize mu bindi ibyo bamusezeraniye icubahiro kibicawe Mana turagushimiye kuko witwa Imana ishoboye byose turagushimiye uno mwanya wose wabanye natwe mwe muyere wabanye nacu icubahiro kibicawe urakoze mwami Yesu icubahiro kibicawe ibihe bitazoshira amen Imana ibaho umugisha reka dusubire tuvuge zino nimero 61 57 25 51 61 57 25 51 Imana ibaho umugisha ba fans ba Buja Town TV ciao ciao